Ndabaramukije bakunzi ibi biganiro vya televiziyo Isanganiro kaze muri ano makuru mu Kirundi tuyahera ku ngingo nkuru ziyagize. Ubundi ngo zone ya Gatumba siyo kubamwo kubera isi yaho. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu mu kiganiro n'abamenyesha makuru yamenyesheje ko ahubwo leta iriko irarondera ahandi yo kwimurira abatewe n'amazi. Mu makungu naho no munsi niho hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe isi. Turaza kubabwira ingene mu gihugu ca Bolivia uwo munsi ushitse hari ubugaragwa budasanzwe aho n'ikiyaga kizimangana. Muraza kubikurikira mw'idonido ryano makuru mu kanya. Ndasubiye kubaramutsa nkuko nayo mpejeje kwibabwira. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu aramenyesha yuko zone ya Gatumba atari zone yagenewe kubamwe abantu. Amenyesha yuko ikibazo kijanye no kubaka idige atari wo muti nkuko benshi bavyibaza, ahubwo Martin Teretse avuga ko leta iriko irarondera handi yimurira imihana yatewe n'amazi. Ikibazo cyo mu Gatumba by'amadige nivyo vyaravuzwe. Nejo bundi twaravuze ko idige izokuba amazi agabanutse. Mugabo umuti urama so wundi ntizoguma twirukanga n'imvura ko imvura nshobora kuyitangira. Kuko ikibazo kindi turiko turaraba burya nibaza ko uruzi rusizi ntiguzura kubera imvura yaguye hariya hejuru. Nzoze muraba ntuzenya amazi yo mu Gatumba duze muzoze mugenda muraba muce mugenda kuri Tanganyika muraba usanga ari amazi none yaduze sivyo. Burya hariho amuhinga twajanye kuraba yambiye tibuje ikibazo yo mufise gikomeye. Aya mazi aza kwinonda mu Gatumba n'ahandi ntazana na Rusizi, ubwo Rusizi rurayakira hako Rusizi rushunguruka muri Tanganyika, ubwo rushaka kwakira l'excede ya Tanganyika kuko no ku mpande Rusizi itari mwaba mubona ko amazi aduka. Mwamubibona turetse hariya aha mu kibenga mwamubona ko aduka nka Rusizi ruriyo. Sinzi ntimuzi ko hari amazi no gutembagara atembagara. Aha nico dushaka kuraba mugabo impera ya vyose bajya abantu bategezwa kwimuka baje kuba handi hantu. Narababwiye ati nimuze bashanda bajane mu Cankuzo, bacambira ngo nawe warahahunze. Bayimbwiye nk'abafyinata mugabo je nababwira cyari ukuri. Bisanzwe hajya ko amazi agaruka imyaka yose, ni ukuvuga si zone yo kubamo. Ni vyiza ko bavayo abadafise amikoro tuko turapanga turondere ahantu tubaha aho bubaka, abatabishoboye tububakira. Mugabo tazoba bakeneye kuduga ruguru kuko muri mu kiyaya cimbo nta bugete nta dushaka gusubira kubaka, kandi ingo yarafashwe n'isubira inyuma. Abatazoshobora kwemera kuja kuba ruguru rero nta kibazo, bazora aba boss bashaje gupanga mu Bwiza, mu Buyenzi, mu Kamenge n'ahandi. Mugo iriya kariya karere tuko turaba neza turashobora gusanga hajya atari ahantu ho. Ubukene bw'imivyaro hamwe n'uburyo bufasha mwitegwa ry'ibiti mu mugambi ewe Burundi urambaye n'intambamyi. Ubwo uwo mugambi wagize kugira urangurwe bikaba vyashikijwe n'umushikiranganje ajeje kwivuna abansi ku munsi wa gatatu mu kiganiro n'amenyesha makuru ashikiriza ivyaranguwe mu gice ca gatatu c'umwaka wa 2022 ushira 2023. Alain Tribert Mutabazi yamenyesheje ariko muri rusange ko uwo mugambi ugenda uratera imbere. Mugambi ugutera ibiti Burundi urambaye kugira ngo kuko namwe nyene mubibona tuvuga yuko wateye nawe nyene intambwe ishimishije, tuvuga yuko uriko uragenda neza. Ibibazo n'ingorane tuvuga biri muri uyu mugambi Burundi urambaye, tuvuga yuko ahanini ko abari bijanye n'uburyo buba bukenya kuko
rimwe na rimwe birasaba yuko abafasha Uburundi mu iterambere baterera kugira ngo haboneke uburyo bukwiye bwo gushobora gutera ibiti byinshi hamwe no kubikorera gushika bikuze. Iyi ntambamyi cyangwa izindi ngwano uvuga ibijanye naho nyene rimwe na rimwe no kuronka ibiti byaba ibiti cyane cyane biba bibereye mu burere bumwe butandukanye aho dusanga hakarirwa n'umuswa canke uzuba naho nyene rimwe na rimwe tukaba dukenera kuronka ubwoko bw'ibiti bushobora kurinda muri ubwo burere. Turagiye kandi n'izindi ngorane twovuga zijanye n'abenegihugu bamwe bamwe dusanga bataratahwa neza twovuga umugambi ku buryo usanga iyo twateye ibiti twitera nk'ibiti bana n'indimo aho usanga babirandura bavuga ati vyoga byarije gutuma indimo zabo zitamera neza canke nabo nyene ntibatere ibiti ku rugero rushimishije nk'uko tuba twabahimirije. Ubu naho mugenzi wacu Mireille Naomi Nitegeka atubwira ibijanye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe isi mu gihugu ca Bolivia. Uwo munsi ukaba ushitse hari ubugaragwa n'ikiyaga kikaba carakamye. De la boue séchée. Ibyondo vyumye bifuswe n'umunyu nivyo ubona ku cahoze ari kiyaga Popo co muri Bolivia. Bivugwa ko ico kiyaga cagira kabiri muri ico gihugu carakamye amazima yongo mu myaka 20 iheze. Kubw'uyu munyagihugu avuga ko babonye ico kiyaga kigenda gikama kubera imvura itagwa. Umunyagihugu abandanya amenyesha ko basokuruza babo batangajwe no kubona carakamye cose kuko ngo kera hoho cigiwe inyuma carasubira kikagaruka buri nyuma y'imyaka 10. Ikiyaga Popo cahora gikama ngo ariko ubu ngo haciye igihe kinini kandi vyashitse giturumbuka. Umunyagihugu agira ati kuva aho cumiye ubuzima busa naho bwahagaze, abakora akazi ko kuroba ngaha byarahagaze. Ngo hanini vyoba vyavuye kwigwirirana ry'abantu no kuvomera imirima n'abacukura ubutare vyoba vyatumye ico kiyaga kizimangana. Abanyagihugu baho ngo ntibashobora kuroba canke ngo bagurishe ifi, ubu abakenyezi bijukiye umwuga wo kujisha. Uyu mukenyezi agira ati kugira tubeho dutegerezwa kwiyungunganya mu tundi dukogwa kugira bikunde turonke ico dufungura naho atanyungu nyinshi tubibonamwo. Kari kiyaga kitarakama ubuzima bwari sawa kuko mu kiyaga cacu harimwo ubwoko bw'amafi ashika kuri 38 ariko ubu ntaco tukihakura. Abagabo muri ico gisagara ngo ku bwinshi baguma bahunga baja mu bindi bisagara kurondera ubuzi mu vyo gucukura ubutaka. Bose ngo barindiranye gishika umunsi ico kiyaga kizogaruka. No mu gisata co gukingira ibidukikije ngo babikurikiranira hagufi. Ku bwa Wiriroca umuyobozi w'idukikije muri ico gihugu agira ati iyi myaka iheze ngo habaye ubugaragwa bwinshi n'ubushuhe, ivyo navyo bikaba bituma amazi atumuka cane. Guhindagurika ry'ibihe no gukoresha nabi amazi yo muri ico kiyaga muri mu ntandaro zatumye ico kiyaga gikamangana ubutakigaruka. Dans les prochaines années. Arakoze Mireille Naomi Nitegeka. Tugaruke hano mu gihugu iwacu tubabwira ibijanye n'ihimbazwa ry'imyaka 275 nako iheze ishure ryisumbuye ETS Kamenge ribayeho riramurira igihugu, ariko no munsi ushitse nabo nyene ngo batorohewe mu bijanye n'inyubako z'abigeme kuko ngo abigeme biyongera ku munsi. Umuyobozi w'iryo shure agasaba ko leta yoterera mu gufasha iryo shure. Nkuko nabivuze igitigiri c'abanyeshuri b'abahungu nakibabwiye ni 2215 n'abigeme 653. Ishuri rya ETS Kamenge rigitangura kubaho inyakubahwa umushikiranganje wo kwivuna amasi no gukirana ubuzima bw'abasubiye mu zabo yababwiye neza yuko bo baciga
iri shuri hari nk'abigeme badashika 200 niba ntihenze. Muca mwumva ko dufise ingorane kubona twakira abigeme 653, muca mwumva ko inyubakwa hacaba ikibazo, ariko turabemereye neza yuko kubyo dushoboye tuzobikora kugira bigende neza. Twaga tunashimire uwahoze ari umushikiranganji w'indero, akaba yarabaye n'umushinga amateka Jean-Pierre Ndirahisha, aho yafashe ingingo yo kurondera uburaro bw'abanyeshuri babigeme mu gushikira ishuri kugira ngo abanyeshuri babigeme babe bangana ico gitigiri. Ishuri rya ETS Kamenge gushika no munsi rifise ibisata 6, no kuvuga igisata ca electricité industrielle, bimwe twamye kuraba mu atelier, igisata ca électromécanique, igisata ca électronique, informatique de maintenance, informatique de télécommunication na mécanique générale. Hano niho duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi, nk'abandi bashimiye mwebwe mwese mwashoboye kudukurikira, ndabifuriza no kugira ibihe vyiza hiwanyu naho butaha.